imyaka ine irarumanye kuri wa 18 ruheshi umwaka wa 2024 Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu c'u Burundi akaba yashitse ku butegetsi nyuma y'amatora abatari bake bavuze ko yaranzwemo utunenge twinshi haba mu batavuga rumwe na leta cyo kimwe nawo umugambwe wiwe CNDD-FDD aho hari n'abiyemerera ko intsinzi yari yagatongwasa none ivyo biba biri mu byatumye Evariste Ndayishimiye asa nkaho atigeze agira ubutegetsi bwuzuye muri no myaka ine ihetse nk'umukuru w'igihugu. Imyaka ine yarugiye gusubiza inyuma ibisata nka byose by'igihugu ku rugero runini no munsi abarundi bakaba bamufata nk'umukuru w'igihugu mubi igihugu kitari bwagire aho biboneka nk'inyishu kuri izo ngorane ataziriho muri kino gihe abanyagihugu nabo bagasa n'abamaze kwakira ayo magorwa. Izo ngorane zose nizo zatumye ibimenyesha amakuru Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu Radio Inzamba Agateka Kawe hamwe n'imbonesha Renaissance bitunganya amakuru y'urunani kugira mushikirizwe na jewe Emmanuel Ningeko twadikanije na Bonfils Niyongere musanzwe ikaze. Mu gutangura ano makuru y'urunani rw'ibimenyesha amakuru nk'uko muvyumvise reka tuyahere kw'ijambo ry'intangamarara dusomerwa na Josiane Muzaneza. Ikintu kimwe abarundi boshobora gushimira Evariste Ndayishimiye nuko ubwiwe nyene yagiye arashira habona ibitari bike nuko yagiye kenshi yaga amasigara cicaro kanatsinda amajambo meza yashikiriza kibo mukuru w'igihugu nta numwe yakanze kuko bose bari bakeneye ko yashira mu ngiro. Mu gihe umugambi wiwe wo kwidoga no kuboroga yabonye ko atawushika uno munsi umukenyuro yatoye nuwo kwigamba no gushinyagurira abarundi ko ari umugabo atunze kurusha abandi no kuba yatumye abarundi batera imbere bidasanzwe kandi ko bibereye mu munezero batari bwigire babona kuva Burundi buremwa. Uwivugiye mu minsi heze ko Evariste Ndayishimiye batomuhora kutabona y'abarundi bagowe ahubwo ko avuga ibisiga bwenge ntiyabeshe namba. Ni gute umukuru w'igihugu afise ubwenge bukwiye yo kubahuka kuvuga ko ari gitangaza mu gihe igihugu kigoye ikivumvu niba atagihamvye. Ibintu vyose vyarahagaze nk'uko umengo n'igihe carahagaze burundu. Duhere mu vy'ubutunzi kuva yiyemereye ko agiye guhangana n'ikibazo c'ubukene bw'igitoro ahubwo ico kibazo carakomeye imbere kibakaranda mu gihugu cose. Abantu bose barabitse imiduga kuko atanima ry'igitoro baronka kiretse yiwe niyabamwegereye. Nta modoka z'abigenga canke izunguruza abantu muri rusange zikiboneka mw'ibarabara. Abarundi bose aho bariyakiriye bahitamo kugenda n'amaguru canke guhera ingendo bigumira muhira. Aho bigeze ubu n'ibifungurwa vyankenerwa ntibigishika ku masoko, ibisata vy'indembe kwa muganga ntibigikora kubera imoteri zifasha gutanga umuyaga nkuba atagitoro zigira. Aha twonibagira ko na za Ruseha hazahagaze amahinguriro akoresha igitoro yaruga yayandi aragoyagoya. Ivyo vyose vyatumye ibiciro biduga ku rugero rw'umurengera ku buryo ari abarundi bake bagishobora kurya rimwe ku munsi. Akamara amazi Ndayishimiye aheruka gushikiriza ko umwimbu wabaye umusesekara ariko tuzi ko ifumbire yabuze. Nta nikimubuza kujajura ngo abarundi nta mafaranga y'agaciro bakeneye mu gihe tuzi ko ibura ryayo ariyo ntandaro y'ubukene butagira izina igihugu kirimwo bigasongerwa n'igiturire n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta. Mu vy'umutekano ho n'amayobera ubwicanyi be n'inyuruza vyabaye ingendo y'ubutegetsi nayo nk'uko womenga abasanzwe bitaba Imana ntibakwiye. Ndayishimiye niyigengesereye gushora kuri songo y'abana b'u Burundi mu kubashora mu ntambara muri Kongo aho bicwa ku bwinshi abandi bagafatwa. Mu kubashinyaguriza Ndayishimiye avuga ko nabo bose bafashwe atabazi. Mu bijanye na politike abatavuga rumwe n'ubutegetsi barakubaguwe birengeje. Kwisonga hari umugambwe CNL wapfungiwe ukongera ukicirwa abanywanyi ubu mbere bakaba baheruka no guhindura indongozi yawo agatongwasa. Ubu intwaro y'umugambo umwe yatsimbatajwe ikaba yugururira imiryango Ndayishimiye yo gutsinda amatora yose yimirije atahiganwa yakoze. Kuri rino genekerezo rya 18 Evariste Ndayishimiye araja kwihereza ka divayi atacamira atibuka indiriza abantu yataye mu mvuto bazira gusa ubutungane bugendera mu kwaha kwiwe. Muri abo harabarangije umunyororo baciriwe, abahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu, abafungiwe vya politike, abamenyesha makuru nka Florian Irangabiye na Sandra Muhoza, tutibagiye umupfasoni Emilienne Sibomana. Mugenzi Evariste Ndayishimiye ntawo dondagura amababi yishe yaranze intwaro yawe ngo yaheze. Ariko ngira vyo kuryohera turangije intangamarara tutavuze igisata c'indero capfapfanye abakozi ba leta bahembwa intica ntikize n'abandi bose tutadondaguye. Mugabo ko wahisemo kugira umunezero wawe amarushwa y'abarundi n'u Burundi reka tukwipfuriza umunsi mukuru mwiza. Inyuma y'imyaka ine umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi igisata ca politike caciye gisubira inyuma nk'ibirenge. Imigambwe itavuga rumwe na leta yaraburabujwe akarorero ka hafi akaba ari umugambwe CNL wa Gatorwasa wasambuwe n'ubutegetsi tudasize inyuma abanywanyi bo mugambwe
bishwe abandi baranyuruzwa. Reka iyi nkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana. Kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi ibintu vyateye biyangara mu bijanye na politiki. Haciye igihe gito gusa afashe ubutegetsi, sentare y'akarere ya Afrika y'ubuseruko yaraciye urubanza rwari rwashinzwe muri iyo sentare rujanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ari naco cabaye inkwezi y'amarere. Iyo sentare ikaba yari yamenyesheje ko ico kiringo giciye kubiri n'amategeko. Abarundi bari bizeye ko umukuru w'igihugu ashira mu ngiro ivyashikirijwe n'iyo sentare, ariko we yavuze ko ivyo bijanye n'ico kiringo vyarangiye mbere ko bitanamuraba. Imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ntiyoroherejwe. Amanama y'imigambwe yarabujijwe gukorana, aha twovuga cane nk'umugambwe SNL wankiwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu gutunganya katariga k'amanama harimwo n'amakoraniro kaminuza y'uwo mugambwe, vyarangiye usambuwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ntivyagarukiye aho, abanwanyi b'uwo mugambwe baranyurujwe, abatishwe nabo barafungwa bazira ko bashigikiye umukuru w'umugambwe Agatongwasa. Kuri iyo ntwaro ya Evariste Ndayishimiye haribonekeje amajambo yo kubiba urwanko n'amacakubiri vyagiye birashikirizwa n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD kw'isonga, hakaza umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Ivyo bikaba vyarangiye mu nyigisho zatanzwe hirya no hino mu gihugu kugwaruka rw'imbonerakure, kubiswa ivy'inkona, tutibagiye no mu mashuri amwe ari mu gihugu. Uno musi ku butegetsi bwa Ndayishimiye biragoye gutandukanya umugambwe CNDD-FDD na leta, kuko abarongoye umugambwe ari bo basa n'abafata ingingo zose mu kibanza ca leta. Josephine Jones Nkunzimana. Ubutunzi bw'igihugu ntibwasigaye inyuma, nabwo nyene bwarasubiye inyuma ku rugero ruteye ubwoba muri iyi myaka iniheze Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi. Nk'akarorero mu mwaka wa 2020 idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa ku mahera angana n'ibihumbi 2,800, mu gihe uno munsi rigeze kuyarenga 6,000 ku bakora umwuga wo kuvunja amafaranga bigenga, bivuga ko ryaduze ku bice 114.29 kw'ijana. Nayo ku biciro byo kuvunja mu banki nkuru y'igihugu BRB, idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa ku mafaranga 946 y'amarundi mu mwaka wa 2020, mu gihe uno munsi rivunjwa ku 2,882. Ivyatumye ibidandazwa vyinjira mu gihugu biva hanze vyaciye bitangura kubura nka vyose, na cane igitoro. Idonido na Elvis niyo mwongera. Muri iyi myaka inamaze ku butegetsi, politiki ya Evariste Ndayishimiye ijanye no guteza imbere ubutunzi yaranzwe ahanini n'amajambo gusa adaherekejwe n'ibikorwa. Ni kiringo caranzwe kandi n'ubukene bukabije bw'ibidandazwa vyankenerwa na cane bitoro, isukari, ibinyobwa vya Brarudi, ifumbire, ibikoresho bikenerwa n'amahinguriro, amazi n'umuyaga nkuba vya Regidezo. Dufatiye ku cegeranyo habona kuri uyu wa 18 Ruheshi 2024 n'ishirahamwe gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricome, idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi 2,800 mu mwaka w'ibihumbi 2020, mu gihe uno munsi rivunjwa ayarenga ibihumbi 6,000 kw'isoko ry'abavunjayi, bisigura ko yiyongereye agaciro ku rugero rw'ibice 114 n'ibice 29 kw'ijana. Dufatiye ku giciro idolari rivunjwa ko mu banki nkuru y'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2020, idolari rimwe ryavunjwa amarundi angana n'igihumbi n'amajana 946, mu gihe uno munsi rivunjwa yangana n'ibihumbi 2,882, ibigaragaza ko hari itandukaniro rinini cyane hagati y'uburyo idolari rivunjwa mu banki nkuru y'igihugu BRB no kw'isoko ry'abavunja amafaranga. Ibura ry'amafaranga y'agaciro rero ryatumye ubutunzi bw'igihugu n'abanyagihugu buhungabanaho, n'ibicuruzwa biva hanze y'igihugu vyagabanutse ku rugero ruteye ubwoba. Ibura ry'amafaranga y'agaciro rero ryunyuwe nuko aho yahora ava bisa nkaho hazibiwe. Aha tukavuga imfashanyo z'amakungu zigenewe ibikorwa vy'iterambere zahagaze, ibidandazwa bishorwa hanze y'igihugu bitakiboneka, abanyamitahe bava hanze y'igihugu batakizera gushira imitahe yabo mu Burundi, abarundi baba hanze y'igihugu batakirangurira imirimo y'iterambere mu gihugu c'amavukiro, hamwe rero n'ingenzi zitagihurumbira Uburundi. Kubijanye n'ibishorerwa hanze y'igihugu, icegeranyo c'ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu
cerekana ko mu gice ca gatatu c'umwaka w'ibihumbi 2021 caranzwe n'igabanuka rikabije ry'ibishorerwa hanze y'igihugu ugereranije n'umwaka w'ibihumbi 2020. Ibiharuro vyerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2021 ivyashorwa hanze mu gice ca gatatu c'uwo mwaka vyangana n'imiliyaridi 47 z'amarundi, mu gihe muri ico gice nyene c'umwaka w'ibihumbi 2020 yangana n'imiliyaridi 142 mu gice ca kabiri naho c'umwaka w'ibihumbi 2021 ivyashorewe hanze y'igihugu vyagabanutse ku rugero rwa 66.5 kwijana ugereranije n'umwaka w'ibihumbi 2020. Amafaranga yavuye mu bishorerwa hanze y'igihugu akaba yangana n'imiliyaridi 493 z'amarundi mu mwaka w'ibihumbi 2020, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2021 yagabanutse akaja ku miliyaridi 325 muri ico gice nyene ca kabiri c'umwaka, bivuga ko yagabanutse ku rugero rwa 50 kwijana. Iryo gabanuka ry'amafaranga y'ibishorerwa hanze y'igihugu ryaturutse ahanini kwigabanuka ry'inzahabu zishorerwa mu makungu, ikawa, itabi n'ibindi, ariko icavyunyuye ahanini ingingo yafashwe na leta yo guhagarika gushorera inzahabu hanze y'igihugu vyibonekeje kuva mu gice ca kane c'umwaka w'ibihumbi 2020. Hagati aho igihugu catanguye kugira ingorane zikomeye zo kuronka amafaranga y'agaciro bitumwe nuko abashoramari mvamakungu batasubiye kuzana imitahe yabo mu gihugu biturutse ku ntwaro mbi irangwamwo igiturire, amahinguriro atagikora neza ku kubura ivyo akoresha bigurirwa hanze, hamwe n'umuyaga nkuba udakwiye, hamwe n'imfashanyo z'amakungu zahagaze bitumwe nuko zikoreshwa nabi. Ivyo vyose bikaba vyatumye ibikorwa vy'iterambere bica bigoyagoya. Elvis niyo mwongere urakoze. Imyidogo ko hari ubusuma buciye mu kurya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta niyo yagumye igaruka mu majambo yagiye ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, rimwe na rimwe akidogera bari bakwiye kumufasha ko ataco bakoze ngo babucuze. Ino nkuru tuyibaza Petero Gahungu. Jembwira obere aritunganya kubuza ko amahera yinjira mu iyo myidogo niyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanguranye ubutegetsi bwiwe. Yari imvugo itamenyerewe gukoreshwa n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD. Abatari bake bari biteze ko hagiye kuba impinduka zikomeye. Evariste Ndayishimiye yaranatangaje n'ingingo shasha igiye gufatirwa abiba amafaranga ya leta. Umuntu azofatwa yivye amahera ya leta atereza kubaza kuyazana ho kare yavuga ngo nzoyiba bace bamfunga imyaka 5 nzoca ndayarya mvuyeyo. Nico cyo batatinya kwiba. Mugo ndakubwira nti imbere yuko uje imbere y'ubucamanza banzo yazana tubanza kugurisha inzu yawe tusubize mu kiraya ca leta ry'amahera, hanyuma kubera wivye utuje imbere y'ubucamanza rero. Uko iminsi yahera niko umukuru w'igihugu yabandanya yidoga, ariko atangingo zigaragara afata zo gutuza bakaboko. Hari naho yakoresha imvugo isa niyerekana ko abasuma basigaye basumvya inguvu leta. Je ndabona yuko hariho mafia, novuga hariho akagwi k'abantu biyemeje yuko atahera na rimwe ryo kwinjira mu kiraya ca leta ryabidora ryabirirundi. Evariste Ndayishimiye yaranagiye aracishamwo agakoresha imvugo isa niyo gutwenza, ariko yidogera abakozi bo mwishirahamwe rya leta Onatel abagiriza ko bariko bararitembagaza. None ko bahaye igikombe cyo kuza guteza imbere Onatel ko byabananiye batahe umwana apfuye reka tubareke bayirekeze bayice. Mu gihe ubukene bwagumye bwiyongera mu gihugu, ibanki y'isi yose yagirije leta y'u Burundi ko idakoresha n'igice c'amafaranga iyo banki iba yageneye igihugu. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Odas Niyonzima yamenyesheje ko ivyo biva ku bushobozi buke bw'abantu leta ishinga gushira mu ngiro iyo migambi. Nk'uko ibindi bihugu byose bironka uburyo bw'amafaranga buvuye mu banki y'isi yose, hariho urugero usanga ivyo bihugu bikoresha kwayo mafaranga. Usanga rero hano iwacu mu Burundi urugero dukoresha ayo mafaranga ari rutoyi cyane. Hari imvo ziva hano mu gihugu iwacu, imvo zijanye n'ukuntu abakozi bajeje ibikorwa usanga kumbure bakwega ibirenge cyane bafise ubushobozi n'ubuhinga buke. Intambamyi bitera nuko nk'ubu turiko turasaba ngo badufate umugongo mu yindi migambi, baca bavyitwaza bakagira bati n'amafaranga tubaha muyakoresha buke buke
buke. nk'akarorero mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 ibanki y'isi yose yari yageneye guha Uburundi amafaranga imiliyoni 188 z'amadolari y'abanyamerika. Uburundi bwashoboye gukoresha imiliyoni 59 gusa, ni ukuvuga ibice 30%. Eka tugushimire nawe Petero Gahungu mu gisata c'agateka kazi na muntu naho nyene kabandanije gahungabana mu Burundi kuva Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Ubutungane nabwo bukoreshwa mu bijanye no guhohotera abakekwa kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ukunyuruza abantu, ugufungira abantu busa, nivyo bikorerwa abanyagihugu. Ubutungane burorera aho gukurikirana abakora ivyo vyaha ngo bahanwe hisunzwe amategeko. Abategetsi bo berekana ko byose vyerade, ariko amashirahamwe amwe akaba adasiba kwerekana ko hari amabi menshi akorwa mu gihugu, cane cane mbere nk'ingaruka zavyo akaba ari biherutse gushikira umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH, ugakurwa mu kibanza A ugasubizwa inyuma mu mugwi B. Reka iyi nkuru tuyibaze Jean-Marie Ndabashirize. Kuva Evariste Ndayishimiye ashikiye ubutegetsi mwaka wa 2020 Uburundi bwabandanije aho Musi Petero Nkurunziza yari yabugejeje mu bijanye no guhungabanya agateka kazi na muntu, kunyuruza abanyagihugu bakabugwa irengero, gufungira abantu busa, byagumye ari byo bibazo vyibonekeza ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Kubwisekeza SOS Torture haheze umwaka umwe gusa Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi mu mwaka wa 2021, iryo shirahamwe ryashikije ko hatowe ibiziga by'abantu bagiye baricwa barenga 560. Isekeza ndondeza naryo rikaba ryerekanye inyuma y'ico kiringo c'umwaka ko abantu bagera ku 60 banyurujwe bakabugwa irengero. Bamwe muri abo babuzwe irengero bakaba bafashwe n'inzego za gisirikare kw'itegeko ry'uwahoze arongoye iperereza rya gisirikare Colonel Ernest Musaba n'abandi bari bafatikanije kurongora ico gisata. Ariko ivyo bikaba bitandukanye cane n'ivyo Evariste Ndayishimiye yari yiyemeje akija ku butegetsi byo kubahiriza agateka kazi na muntu. Kuva ico gihe ubwo bugizi bwa nabi nibwigeze buhagarara, n'ubu abantu baracanyuruzwa, abandi bagafungwa ku kadenderezo. Ivyo bikaba bigaruka ku buzima bw'abanyororo mu mabohero atandukanye, aho yuzuye kugeza kurenza ibice 300%, bituma abafungwa baba umurengera, bigatuma kandi babaho mu buzima bugoye butandukanye n'iyubahirizwa y'agateka kazi na muntu. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2023 habaye ibitero ku birindiro bitandukanye by'abasirikare muri zone ya Gatumba no mu ntara ya Bubanza. Nta matohoza yigeze akorwa kugira ngo hamenyekane abakoze iryo bara, uretse ko leta yihutiye kwagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko ari cyo cafashije abateye. Ivyo leta y'u Rwanda yahakanye, ikerekana ko atanyungu ifise yo guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi. Muri ico gihe umuharire Tabara ukaba waremanze ko ari wo wagize igitero muri zone ya Gatumba, ukanavuga yuko ingabo z'igisirikare c'u Burundi zahasize ubuzima ku bwinshi. Mu minsi heze naho haba ibitero vy'ibisasu mu gisagara ca Bujumbura vyahitanye abanyagihugu. Naho nyene haheze umwanya muto gusa leta y'u Burundi yihutiye kumenyesha igihugu c'u Rwanda kibifisemwo uruhara amatohoza ataranatangura. Kubijanye n'ubutungane, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakurikije uko vyari bimeze ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Ubutungane bwagumye ari igikoresho c'ubutegetsi kugira buhashuwe wese atavuga rumwe nabwo. Urwaruka rw'imbonerakure rwaragirijwe kenshi gukora amabatandukanye mu gutera ubwoba abanyagihugu, mu kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi, harimwo no gufata ku nguvu abakenyezi. Ariko ivyo vyose ntivyigeze bikorwa kw'amatohoza kugira abagirizwa icaha bagihanirwe. Bamwe mu bacamanza n'inyamiramabi vyabonetse ko bari mu bagizwe ibikoresho by'ubutegetsi mu gufungira ubusa abo bategetswe gufungwa n'ubutegetsi, abandi bakabacira ibihano bikomeye bitandukanye n'icaha bagirizwa. Hano vyerekanwa mbere n'ifungwa ry'abamenyesha amakuru n'abandi barundi sinzi bafunzwe bazira akazi kabo canke bazira ivyiyumviro vyabo. Jean-Marie Ndabashinze
arakenuye. Iyi myaka ine Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi yaranzwe kandi n'abasirikare b'u Burundi batagira uko bangana, bishwe, abandi barakomereka, abandi nabo bagirwa imbohe mu gihe bari barungitswe mu gihugu ca Kongo biciye ku biri n'amategeko iharanira intwaro rusangi kurwanya umuhari M23. Imiryango yabo n'ubu ikaba ikifumbereje itinya mbere no kubaza iyambu ry'ababo. Reka iyi nkuru tuyibaze Edi Claude Ninahazwe. Byose vyatanguye mu kwezi kwa Kigarama k'umwaka uheze w'ibihumbi 2023 igihe inteko z'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo mu buseruko EAC zari zihejeje ikiringo cazo aho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo nteko zaciye zisubirizwa n'izindi nteko z'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika SADC, ari naho umukuru w'igihugu Ndayishimiye yacagiranira amasezerano na mugenzi we w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi amwemerera ko azomurungikira inteko ngo bagwanirize hamwe umuhari M23. Abatari bake niho bibaza igituma Ndayishimiye afashe iyo ngingo kandi igihugu c'u Burundi kitari mwishirahamwe SADC niho bibaza ko yoba afise izindi mvo ziwe bwite mu kurungika ku nguvu abasirikare b'abarundi muri Kongo. Abatari bake mbere bakemeza ko ingingo yafashe iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro, kuko mu ngingo yaryo y'amajana 256 bivugwa neza ko iyo ikibazo nk'ico kibonetse umukuru w'igihugu abanza kugisha inama inzego zose biraba, akanabimenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka, agasigura igituma iyo ngingo yofatwa ahabo basirikare bazorungikwa n'igihe bazomara mu ngwano barungitswemwo. Ivyo navyo ngo ntivyigeze bibera ku gihe. Ivyo vyose ariko ntivyabujije ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye arungika abo basirikare mu gihugu ca Kongo gufatanya n'ingabo z'ico gihugu hamwe n'abagwanyi b'umuhari FDLR wagirizwa kuba warakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Muri izo ngwano mu gihugu ca Kongo abasirikare b'abarundi batagira uko bangana, intwazangabo, ibisongerezi n'abasirikare bato bato barishwe, barakomereka, abandi barafatwa mpiri. Abavyeyi babuze ababo n'ubu baracifumbereje, amarira aracari yose kuko batashoboye kubabona ngo bafubane ababo n'iteka. Abafise ababo bakomeretse n'abagizwe imbohe nabo bavuga ko atana makuru y'ababo bafise. Abatari bake babanye politike baba abo mu mashirahamwe yigenga dahani ivyicaro vya politike barateye ivyatsi akatari gake iyo ngingo yo kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo, kuko iriko itera amarira n'amaganya mu miryango, ariko biba ivy'ubusa. Edi Claude Ninahazwe. Igisata c'indero muri ino myaka iniheze cagiye kirinjirirwa na politike bigezaho abana basigaye basiba ibibazo kubera ingendo z'abakuru b'umugambi uri ku butegetsi. Ivyo bikaba biri mu mwihwezo w'umuhari w'ibikorwa nkundagihugu Mapwe Burundi Buhire. Kubwa Liberani bashira kandi avugira umuhari Mapwe Burundi Buhire, ivyo bitera ingaruka mbi nyinshi kuri ico gisata, zimwe muri zo zikabitituka ry'ubumenyi. Liberani bashira kandi hakavuga ko bigezaho abana batakimenya gusoma no gutahura cane cane igifaransa, aho n'abigisha basigaye basigura mu Kirundi. Liberani bashira kandi avugira umuhari Mapwe Burundi Buhire. Mu bihumbi 2021 hariho abahinga mu gihugu ca Burkina Faso baje mu Burundi bararaba ingene iyo reforme yatunganijwe n'icyo yashitseko. UNICEF akaba ari yatanze amahera yo gukora ico cigwa, ariko ivyegeranyo vyavuyemwo naho leta yari yavyemeje na UNICEF vyaraciye binyegezwa, ntivyashirwa habona, kuko raporo yarerekana neza yuko ishuri shingiro Ecole Fondamentale itashitse kuvyo yifuza, mbere ko yasubije inyuma ubumenyi bw'abanyeshuri. Mu bihumbi 2022 harabaye inama rukokoma mu gisata c'indero, hanyuma haratangwa ivyiyumviro vyiza bitari bikeyi, ariko ivyo vyiyumviro gushika no munsi ntivyigeze bishirwa mu ngiro, ni nk'uko boba bayaza amasigara cicaro. Ikindi caranze imyaka iniheze
nuko igisata c'indero cagiye cane gose mu vya politiki gushika naho abana babuzwa kuja gukora ibibazo. Aha nshatse kuvuga ibibazo vyungurujwe vyobaye ku munsi wa gatanu ariko vyungururijwe ku munsi wa gatandatu muri zone Kigwena kubera urugendo rw'urongoye umugambwe CNDD-FDD iburunga azogira ku munsi wa gatanu. Murumva neza yuko ivya politiki vyagiye cane mu gisata c'indero, ivyo navyo bigatuma akanovera abana batumwanya n'akakanovera k'ivyigwa kagabanuka. Hanyuma ikindi kibabaje cane gose nuko abana bafite imyaka 10 bazi gusoma no gutahura ivyo basomye ari bake cane, ni 4%. 96% ntibashobora gusoma ngo bongere batahure ivyo basomye. Ivyo rero bikaba biri mu vyegeranyo vya Banki Mondiale na UNESCO, kandi ivyo bikaba ari vyavuba cane muri umwaka wa 2024. Ivyo rero bigaca bisigura igituma abana badura ari benshi, abandi bagaheba amashure. No kubita yuko muri école fondamentale ibice 56% baraheba amashure, 17% muri post fondamentale. Mu vyerekeye mashuri ya kaminuza naho ihindurwa bita BMD ntiryatahuwe neza n'indongozi z'amashuri ya kaminuza mu Burundi hamwe n'abarimu, tutibagiye abanyeshure. Ivyo rero bigaca bituma akanovera n'ubumenyi bugabanuka ku munsi ku munsi. Ikibabaje cane ni ubumenyi abanyeshure bafite mu rurimi rw'igifaransa, ari ibintu biteye agahinda gushika naho abarimu basiga bigisha canke bagasigura ivyigwa mu Kirundi. Urunani rw'imenyesha makuru Radio Inzamba Hagateka kawe, Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu hamwe n'imbonesha kure Renaissance wahaye ijambo abafise ico baterera mu bisata vy'igihugu bibangamiwe cane. Intwaro ya Evariste Ndayishimiye nta kintu gishasha yigeze izana mu gisata ca politike, ahubwo ibintu bitera vyunyuka kugira hasigare hakora umugambi uri ku butegetsi wonyene CNDD-FDD, bigasigurwa n'umugambi Codebu, umwe mu migambwe ikorera mu Burundi. Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe havuga ko kuva Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi yari yatanze icizere biciye mu manama yagirishije abarongoye imigambwe, ariko ico cizere camaze umwanya rumara. Uwo arongoye umugambwe Codebu akavuga ko hariho ibyaganiriwe byinshi bitigeze bishirwa mu ngiro, hamwe n'itegeko ryashizweho rikumira iyindi migambwe mu matora Burundi bwemirije. Kefa Nibizi arongoye umugambwe Codebu. Mu vyerekeye politike, ikiringo c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye cari catanguye kirimwo icizere cinshi, kuko yarashoboye kubonana n'abarongoye imigambwe inshuro zibiri zose, aho mbere bari bumvikanye yuko bokwegeranya interano bashobora gushikiriza zoshobora guteza imbere igihugu. Ikindi cari cigaragaje nuko ibikorwa vy'ugwaruka rw'imigambwe imwe wasanga bitoteza abandi, vyase n'izagabanutse cane, eka mbere indirimbo n'amajambo atyoza mu yindi migambwe navyo nyene biragabanuka ku rugero rushimishije. Ariko ibintu vyagiye birasubira inyuma buke buke. Ubwa mbere nuko ico gikorwa co gutanga ivyiyumviro cakozwe n'imigambwe itandukanye kugira ngo kize kinashikira umukuru w'igihugu vyabaye ibintu bitoroshe, kandi nta na kimwe kitwereka yuko vyigeze bikorerwa ko vyatekanijwe yuko ibiro vy'umukuru w'igihugu duhura kugira ngo tusiguriranire ivyo twari twakoze, ariko ico gikorwa nticabaye. Vyerekana yuko ico gikorwa twakoze ata gaciro bagihaye. Ikindi twabonye nuko vya bindi vy'amajambo atyoza abandi n'ibikorwa vy'ugwaruka rw'imigambwe itoteza abandi vyagiye birasubira. Ibintu rero biza kunyuka ari uko hagiyeho itegeko rigenga amatora, itegeko rikumira imigambwe itari mu nzego. Turavye amafaranga basavye nk'amakosyo, bisaba kunyurwa nuko hagiye kujaho seni bigaragara yuko igizwe n'umugambwe umwe. Ivyo vyatweretse ko ata mugambi gutegura amatora ari mu muco biriko bategurwa. Ivyunyurwa kandi nuko hagiye kubaho ibikorwa vyo gusambura imigambwe, nk'ivyashitse muri CNL aho vyagaragaye yuko inzego za leta zabigizemwo uruhara rukomeye, eka mbere n'ibintu vyo kuburagiza
abanyepolitiki batavuga rumwe n'uri ku butegetsi navyo nyene vyagiye biribonekeza. Amajambo make rero aho tugeze uyu munsi nta kintu gishasha cabaye tugerageje n'izahora biba mu vyerekeye ivya politike muri manda zikurikira, ahubwo mbere twe dufise amakenga ko ibintu bishobora kuba bibi cane, kuko bigaragara yuko hariho intumbero yuko twosigarana hafi umugambwe umwe. Ijwe nijya Kefa Nibizarongoye umugambwe Kodebo. Amakuru y'urunani rw'ibimenyesha makuru arabandanya mu gisata c'agateka kazina muntu. Igisata c'agateka kazina muntu abantu barenga 120 nibo bamaze guharurwa n'ishirahamwe Fokode ko babuzwe irengero mu myaka iniheze. Evariste Ndayishimiye aramutswa Uburundi, bishikirizwa na Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode, akaba yanatanguje isekeza ndondeza. Uyu kandi aharanira agateka kazina muntu akaba avuga ko bakurikiranira hafi abanyagihugu banyuruzwa n'abantu bari mu nzego mu nyuma bakabugwa irengero. Icaha mbere kuva mu mwaka wa 2018 giharurwa mu byaha by'agahomerabunwa. Akavuga kandi ko Perezida Ndayishimiye akigera ku butegetsi yasa n'ubuje atombereye guhagarika ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryari ryibonekeje na cane cane ku butegetsi bwo yasubiriye Petero Nkurunziza, ariko biraheza bimara umwanya rumara. Tutegeye yompi Pacifique Ninahazwe. Mu mezi 3 ya mbere y'ubutegetsi bwiwe twarabonye impinduka yari itanguye kuboneka. Abantu baribuka imbonera kure zibuzwa gusubira gukora ya myemenyerezo y'igisirikare, zibuzwa kubandanya zikora bimwe vy'amarondo yo mwijoro. Muri ndondeza twatanguye kubona ibitigiri by'abanyuruzwa bikoroka cyane, mbere byasa n'ivyahagaze. Ariko guhera mu kwezi kw'icenda muri 2020 niho twabona ivyo kunyuruza abantu bisubiye kugaruka. Mu mezi 3 ya nyuma ya 2020 yonyene twaronse abantu 21 banyurujwe n'urwego bita documentation service national de renseignement, kandi batigeze basubira kuboneka. Mu mwaka wa 2021 ho ibara ryaraguye, aho haje urwego rushasha runyuruza abantu, iperereza rya gisirikare benshi bita G2. Muri uwo mwaka gusa turamaze kuronka ibitigiri by'abantu 60 banyurujwe n'iperereza ry'igisirikare. Uwo mwaka twaraheje turabishira habona, tumaze kubivuga mu mpera z'umwaka bica birahagarara. Mbere n'umukuru w'iperereza rya gisirikare yari Colonel Ernest Musaba arakugwa mu mabanga. Muri 2022 twabonye impinduka ikomeye, ibitigiri by'abanyuruzwa birakoroka cyane. Twebwe muri ndondeza dufise abantu 4 gusa banyurujwe uwo mwaka, kandi banyuruzwa na Service National de Renseignement. Muri 2023 twabonye bya bitigiri bitanguye gusubira kuduga, turonka abantu bashika 10 banyurujwe na Service National de Renseignement. Uyu mwaka wa 2024 niho twasuye kubona ibintu biteye ubwoba, aho mu kiringo c'amezi 5 gusa atangura uyu mwaka twaharuye abantu bashika 30 banyurujwe n'urwego rwa Service National de Renseignement. Muri abo 30, gushika ubu ntibaraboneka irengero ryabo. 9 nibo bahavuye basubira kuboneka haciye imisi, bari bafungiwe mu busho bwa Service National de Renseignement, kandi bari batwawe nk'abanyurujwe, imiryango itigeze imenyeshwa abo bantu iyo bari. Pacifique Ninahazwe akamenyesha ko banyuruzwa cyane cyane abatari bake bakugwa mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubwo ahanira yubahirizwa ry'agateka kazina muntu, umurindi inyuruzwa ry'abantu ririko muri kino gihe ukaba uteye ubwoba n'agahinda, bigashobora no kunyuka mu bihe vyimirije vy'amatora. N'ubunyene dutega amatwi Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Ngaha icyo twabonye nuko hariho intara zibangamiwe kurusha izindi. Intara ya Bubanza cyane cyane komine Gihanga, Cibitoke cyane cyane komine Mabayi, igisagara ca Bujumbura hamwe n'izindi ntara zimwe zimwe. Abanyuruzwa dusanga ahanini ari abanywanyi ba MSD, ba CNL bayoboka Gatongwasa. Abo bose ugasanga kenshi bariko bagirizwa ngo barakorana n'umuhari Red Tabara. Harabonekamwe na bamwe mu mbonera kure nabo nyene banyuruzwa. Inzego ziriko zirabikora cyane muri kino gihe
hakaboneka service nationale de renseignement ifatanije n'imbonerakure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro mu gihugu. Ico twovuga uyu munsi nuko dutewe amakenga gose n'ivyo tubona uyu mwaka, narijya hasigaye umwaka umwe ngo twinjire mu matora, umurindi wo kunyuruza abantu ubandanije uko tubona watanguye muri uyu mwaka uzorangira ibitigiri biteye ubwoba gose. Mu mwaka uza naho tugatinya ko hoho bizoca biba umurengera. Ikindi novuga twabonye nuko uko ubutegetsi bwa Nkurunziza bwigenza muri ivyo bintu ariko n'ubwa Ndayishimiye bwigenza. Nta muntu numwe wo muri izo nzego zinyuruza abantu arigera hanwa yagirizwa ko yanyuruje abantu bakabugwa irengero ryabo. Bwa butungane bwari bwavuzwe, kwaguhana kwari kwavuzwe, ntivyigeze bikorwa gushika uyu munsi vyabaye amasigara cicaro. Intwari ibereye no kurwanya ibiturire ntivyigeze bishigikirwa bigaragara muri iyi myaka ine iheze. Ivyo vyatumye abanyuruza amatungo ya leta babandanya, amafaranga mvamakungu arabura, ivyankenerwa byose biraduga ku rugero rwo hejuru. Ubu ni umwihwezo wa Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe Kaseme ku rwego rw'igihugu. Kubwiwe leta ngo yari ikwiye kwiyumvira ku iterambere ryiza ry'igihugu, umugambi w'iterambere wo muri 2040 2060 ukava mu majambo nyabona ukaza uhindura ivy'igihugu gihitiyemwo. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Kaseme. Ibintu bambere baragira ko nka mu bihugu by'iwacu urati mbega reserve de change zifashe gute, amadovize ari mu biko by'igihugu urabona yaragabanutse cyane. Twari nko ku mezi abiri ico gihe ubu tugeze mu kwezi musi y'ukwezi rimwe mu ndwi zitatu. Ugiye kuri stock karibira urabona nubwo stock itari nini urabona ibya karibira byagiye biba ndansi birasubira inyuma cyane, none bisa n'ibiko birahagarika ubuzima bw'abarundi. Ugacushaho n'ibiciro bya inflation, ivy'agashomeri mu gwaruka, ivya usanga abantu ruguru naho nyene ko atamaproje menshi hari bahejeje kurima usanga bari muco bita sous-emploi, ibidanaza vyankenerwa vyinshi, binyobwe vya Bralud, abadanaza vya Bralud menshi barugaye. Ivyo bintu byose vyankenerwa urumva bica bitangura kuba ikibazo. Waje mu by'ama infrastructure, ibikorwa remezo, amazi, amatara yo niyo n'ufise groupe electrogène usanga yabuze igitoro, ivya internet, aya mabarabara. By'ukuri ibintu birema biriko bisa bitifata neza, ahubwo hateza gufatwa ingamba. Amashirahamwe ya leta menshi reka arahomba, wazasosumo zabonatere zaragize zosanga ziriko ziragoyagoya n'ivy'ama entreprise y'ibikoro twabona kugira ati kubera ivyo muyaga nkuba dukora 50% y'umwanya zibaca bagira sous production, ugaca usanga n'ikibazo. Ni nkabo bwa mbere nkishira hamwe Bralud muzi ingene ryari gifashe ritubora rikorera hugabana rigira ibibazo mu bijanye n'ubutunzi. Ibyo ro byose riko biva kuri bya giturire n'intwari bereye bitagwanijwe bikwi. Nubwo leta yajivuga yuko igira ihagararira ico kibazo c'intwari ibereye no kurwanya ibiturire, ariko urabona yuko bitakozwe kabisa uko byategeza gukorwa. Ni naco gituma turi muri izi ngorane, kuko ico gitero cyo kiratuma amatungo y'igihugu asesagurwa, anyuruzwa. Ico kiriko kiratuma abantu bahabwa akazi bimwe vya meritocracy bitahabwa, ugasanga bakaronka akazi kubera kamwana wa mama, byo guhungamya agati y'akazi na muntu kubera kudahana, ijanye nuko abigize imitahe abafashe Burundi badashaka kutwizera kubera ivyo giturire no kunyuruza amatungo. Urumva n'imigambi leta irashaka gushira mu ngiro myinshi atatishika kubera abantu bamaze kwaguka biyumvira gusabura ivy'uburongozi bwiza bukundi igihugu bigasanga byarasubiye inyuma. Nico gituma rero kurwanya igiturire, amahoro no gusubiza hamwe, ivyo byose rero byuza gutuma igihugu isura kubogoka. Imyaka ine y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kandi ngo nta gishasha yazanye mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Umwihwezo w'umenyesha amakuru Innocent Muhozi akaba n'umuyobozi w'imbonesha kure Renaissance. Kubwiwe ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwabandanirije aho bwa Nkurunziza bwagejeje mu kuburagiza no gutera ubwoba abamenyesha amakuru. Aributsa ko hakiri abamenyesha amakuru babiri bafunzwe ku mvo zitumvikana mu ntumbero yo kubuza abamenyesha amakuru gukora neza umwuga wabo. Innocent Muhozi arongoye imbonesha kure Renaissance. Kwabaye ukubandanya ivyari ku ntwaro ya Nkurunziza, mu kuvuga kubuza bimwe biboneka ibimenyesha amakuru gukora umwuga wabo mu mwidegemvyo. Ivyari byugawe
kuri perezida Nkurunziza ibyitwa ko byuguruwe bihagazwe ku izosi na sense n'abandi bayobozi bose iperereza igipolisi reka mbere n'abarongoye ama administration ruguru mu gihe umunyamamesha bakuru agiye gukora akazi kiwe baba bari ku mugongo wiwe baba bari koramuburabuza abapolisi ejo bundi base kunyuruza umumenyeshamakuru wo muri kimenyeshamakuru iwacu ibimenyeshamakuru bibiri mu byari byaturiwe bikugarwa kuri Nkurunziza n'ubu biricari uko Nkezabahizi Christophe umutambukanyi wiwe utwana dutatu babasanze imuhira mu nzi wabo bakabikira imbere y'umuryango basohoye n'ubu nta nkurikizi yabaye kandi bizwi neza abariko barakorera muri ico gihe abanyuruje Bigirimana Jean ntihanaboneke ibisigarira vyiwe nta cyabaye kuri intwaro ya Ndayishimiye abakiriwe imanza zo gufungwa bagaherayo abamenyeshamakuru bagera indwi nuko nyene abamenyeshamakuru bagera 100 bahunze igihugu nta kintu na kimwe cyakozwe kugira bashobore kugaruka cyo kimwe n'abandi barundi benshi bishwe bangajwe banyazwe abafunzwe bitagayo abamenyeshamakuru babandanyije bafungwa kugira bagirwe kwiterabwoba Floriane nuba cyafunzwe uyu wundi aheruka gufungwa nawo mukenyezi menga burundi bisigaye bwabaye specialiste gufunga abamenyeshamakuru b'abakenyezi sense nayo iri ngaho kugira nayo nyine bandanye ibuza abamenyeshamakuru gukora nta synergie kiba batabanje gutanga ibyo bashaka gukorera ko muri sense ngo yemeze cyangwa ihakane urumva nta cyahindutse kwabaye kubandanya iterabwoba gucinyiza kugirira nabi umumenyeshamakuru wese cyangwa bicuze wese ko adakora uko bifuza ko akora. Amakuru y'urunani rw'imenyeshamakuru arabandanya tubibutse ko ari Radio Inzamba agateka kawe Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu hamwe na Television Renaissance rukaba rwahaye ijambo abanyagihugu abaganiriye n'urunani rw'imenyeshamakuru bakabona ko intwaro ya Varisito Ndayishimiye yaranzwe n'ubwicanyi burenze urugero ukunyuruza abantu bakabugwa irengero ugusahura abanyagihugu hamwe n'ubutunzi bw'igihugu atacamira ubukene bw'ibintu bya nkenerwa mu gihugu hatibagiwe iduzwa ry'ibiciro ku rugero ruteye ubwoba n'agahinda ubwabo bakavuga ko ugutwara Uburundi Evariste Ndayishimiye bisa nk'ibyamutaye ku amazi kuko atakintu na kimwe yabona boshima ku ntwaro yiwe tega yompi abanyagihugu baganiriye n'urunani rw'imenyeshamakuru imyaka ine iheze Ndayishimiye ariko ubutegetsi nta kintu na kimwe umuntu yavuga kizima yarangoye kuko twateye tuja inyuma mu buzima bwose bw'igihugu ibiciro byagumye biduka ubuzima burazimba ndetse n'ubwicanyi buriyongera aho ntituvuze aho aguma yidoga ko bamukorera nabi ariko bigaherera kwidoga gusa ni ukuvuga ko iyo ntwaro yaranzwe n'iduzwa ridasanzwe ry'ibiciro gushika ku rugero wa 70% aho abanyagihugu batagishoboye kurya n'imiburiburi kabiri ku munsi niyo washoboye kurya rimwe aba ari hamana ni intwaro kandi yaranzwe n'ubwicanyi budasanzwe bwo ku rwego rwo hejuru aho abantu babashije kunyuruzwa abandi bakicwa ivyo ni ibintu bigaragara kugeza na n'ubu abantu babandanya kwicwa bakanyuruzwa kandi atacamira bakoma induru ariko nyamukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye ntagire na kimwe abivugako mbona byaranze ino ntwaro nuko cyane cyane yabandanije nk'uko intwaro ya Nkurunziza yakoze kunyuruza abantu no kubafunga bitajanye n'amategeko yarabandanije bwicanyi bwarabandanije kurya ibiturire bimwe bikabije biribonekeza cyane gusambura imigambwe itavuga rumwe na sendefudede byarakozwe iterabwoba bikorerwa abatavuga rumwe na sendefudede biribonekeza hirya no hino mu gihugu abahunze igihugu bazi ko bataha kubera aya mabi akorwa mu gihugu gutwara Uburundi Ndayishimiye yamutaye ku amazi mu by'ukuri nta kintu twabona nk'iterambere ubwa mbere ikintu cyagiye kuranga intwaro yagiye kurangwa no kwigungira ko umugambi uri ku butegetsi umugambi CNDD-FDD wigungira ko ubutegetsi bwose kuva hasi gushika hejuru kandi biboneka yuko igihugu cyategerezwa gusangirwa na bose cyane cyane haba mu bahiganwe ikindi mu bijanye n'ubutunzi igihugu cyasubiye inyuma cyane murabona yuko turi mu bihe bidasanzwe amafaranga y'agaciro yarabuze ibitaro birabura ibiciro biguma biduga ku masoko
ubuzima bwaranse igitangaje ni uko haguma haririmbwa yuko igihugu ari umunezero abantu babayeho neza nta kintu umuntu yovuga cyo gushima mu by'ukuri kuri iyi ntwaro. ni kuri ayo majwi y'abanyagihugu duciye dusozerera ko amakuru n'imenyesha amakuru mwariko mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe, Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu na Television Renaissance. Amakuru akaba yarashingiye ku ngingo imwe rudendegwa nege. Imyaka 4 iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi bw'u Burundi, akaba kwari ukwihweza hamwe ibyo byararanguwe canke ibyo boshima. Mukaba mwiyumviye ko abanyagihugu ubwabo bafite byinshi banegura kuri iyo ntwaro. Dufate kano kanya dushimire mwe mwese mwariko muradukurikira, abo bose batereye kugira no makuru aboneke nk'uko muyumvise. Mukaba mwariko aya makuru y'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio Publique Africaine na Television Renaissance, muyashikirizwa na Bonfils Niyongere badikanije na Emmanuel Niyungeko. Twese hamwe tukaba tubifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu, ntibagiye n'abafashije kugira ngo amajwi abashikire atakanenge. Twese hamwe tuti na gahwana.